Amahoro cyane les amis, turabaye ikaze. No munsi tubafitiye video y'umundi bwoko wanashaka. Ni video ahubwo hari yazigiye kinini nari suppose kuyikora, ariko no munsi sinzi ukuntu byashitse gucyane, navuga nti kubera iki video narayikora. So rero no munsi bisaba uze gukurikiranira hagufi. Ni video ishobora kugira akamaro surtout uri nk'umuntu bavuga ati yibaza byinshi ku bintu umuntu ashobora gukorera en ligne, ku ma opportunity ari en ligne. Ibyo byose nibyo tugira turabere hamwe, bishobora kuba byarakugoye ukuntu, kuko no muri group ya WhatsApp yacu hari umuntu yigeze kudusaba ati eske mwatubwira kuri kino kintu canke mwamozi umuntu ufise amakuru kuri kino kintu. Nsanga rero finalement ico kintu ndabifise ko amakuru, ahubwo ntari bwabasangize. Karibu rero ni kuri We Talk Business, nk'ibisanzwe muri kumwe na Dr. John. Utarakora subscribe nagomba gusabira subscribe, biradufasha cyane kugira ibiganiro bibandanye bishikira abantu benshi, nicyakuryohera kandi ntiwibagire kugira like canke no gusiga commentaire no kugisangiza n'abandi wanashaka twagiye. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG, ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafise ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Uno munsi rero guys, tuje kubayagira kuri platform yitwa Fiverr. Ni muri benshi mwagumye muyibaza. Hari n'umutume twigeze gucisha ngaha kuri We Talk Business, araheze igihe kitari gito arayisigura ukuntu ikora. Rero no munsi twagira tuse nkabibereka mu buryo buri practical cyangwa mu buryo buri pratique. Rero nkuko mubibona ngaha kuri ecran yanje, twagiye ni kuri Fiverr. Ikindi naco guys, hari umuntu yabwiye ati rero abantu ba We Talk Business n'abantu bakunze ko banyotewe ubumenyi, rero reka ndagutize account yanje ya Fiverr uze kubereka ibikorerwayo. Uyu muntu ari mu Burundi, ni Murundi. N'umunsi turaza kubona ibikorwa amaze gukora kuri Fiverr nico byamaze kubyara, gutyo umuntu wese abona yuko finalement yuko bishoboka opportunity en ligne yuko zihari. Twagiye rero ngaho urabona kuri ni kuri page d'accueil, urabona ko ibintu byinshi, urabona ko ama offre menshi. Fiverr rero mu majambo make ikora gute guys? Fiverr mu majambo make na hantu ushobora kuza ukarangurira imirimo myinshi itandukanye. Ushobora kuza talent yose yawe ufise. No munsi umuntu araza kubwira ngo mbwira ni igikino ukora en ligne. Gusa ikibazo nyamukuru, ikibazo gihambaye cyane gusumba byose ni kumenya uti kwanza ati ni igiki ushoboye. Rero kuri Fiverr menya yuko ikintu cyose uzi yuko ushoboye, icyo kintu kirashobora kuvyarira umusaruro, kirashobora kuza kwinjiriza amafaranga. So rero kuri Fiverr ni platform ihurira ko abantu benshi bashoboye ibintu byinshi. Uraba video editors, urabantu bakora traduction, urabantu ba designing, aba graphic designers, urabantu bakora ibintu ma consultants, urabantu bagira marketing digital, urabantu bakora ma creatives, ama publicité, urabantu bakora imiziki. Aho bantu bose rero baraza bagahurira kuri rino rubuga rwitwa Fiverr. Fiverr rero akaba ari narwo rubuga ruca ruzana nabo twita abaguzi, abantu bakeneye izo service zitandukanye. Rero abo bantu baba bari ku isi yose mu bihugu bitandukanye. Rero guys, Fiverr ukuntu ikora, wewe urakrea icyo twita gig, turaza kubibona
d'une manière pratique, hama uyikreye ukayipublia, hama umaze rero kuyipublia ukarindira yuko umukiriya aza akurondera. None ushobora kwibaza ati none umukiriya ndondera gute, nkuba ataje bigenda gute? Guys, menye yuko akazi kose ni akazi ka patience, ariko ikindi naco simuze yuko Fiverr favorize abantu bagitangura, ariko mugani ko biri abantu bagitangura kenshi nakunze kwerekana amagigi y'abantu bagitangura imbere ya yose, no kuvuga irayafasha kugira aboneke imbere ya yose kugira ashobore kuba susceptible yo kuronka aba client. Rero gusa wewe akazi kawe nako gukrea gig nziza, ugashira ko ifoto nziza, ya foto nyene ikurura abantu, umuntu ayibonye acashaka guklika kuri iyo service utanga. Nuko rero ngaho urabona hari abantu benshi bagira ibintu byinshi, hariho nkovuga ati I will design high converting product ad images, ubundi nawe akaza akavuga ati I will design impactful Facebook and ads social media banners. Abo nk'uyu aba ari umuntu akora ama Facebook, ama publicity yo kuri Facebook, canke ama banners, no kuvuga ajya ama photo de couverture. Guys, ibi ni ibintu ibibonye ukwibaza ngo ni ibintu birasanzwe, biroroshe. Koko birasanzwe kandi biroroshe. Ushobora no kwibaza ati none gukora ama couverture y'amafoto ivyo bintu kweri ndashobora kubihemberwa? Ego gose urashobora kubihemberwa kuri ino platform, kuko hari abantu babikora. Urabona nk'uyu akora ama Facebook, ama photo de couverture. Hari abantu baza bakamusaba ati nkorera photo de couverture, akayirihisha amafaranga bakamuriha, hama agakora. Ndazi ikibazo ufise ushobora kubaza ati none ngo amafaranga ashikira gute? Ico turaza kugishika ko mu mpera, cyo gituma ndagusaba yuko ugumana natwe gushika video ihere. Urabona uwundi nawe aravuga ati I will boost your sales with unique static ads. Uwundi nawe akavuga ati I will design eye-catching YouTube thumbnail. Sinzi ko murabona kuri YouTube guys, ku bantu mukunze gutembera kuri YouTube, murakunze kubona amafoto. Ajya amafoto aba aja ala fiche ya imbere yuko ugurura video, na amafoto bita thumbnail. So rero ngaha kuri Fiverr hari abantu badandaza iyo service yo gukora ajya amafoto. Bisigura yuko gukora ifoto yo gushira kuri YouTube, ijya video imbere yuko ugura YouTube, hari ifoto ibiriko ijya rero foto, abantu barabihemberwa ngaha kuri runo rubuga. Fiverr mbere novuga yuko ari leader ya freelancing online kwisi yose. Hariho bien sûr niza Upwork, gusa ariko jewe no propose yuko abantu gutangura gukoresha Fiverr, kuko niyo iri novuga isa nk'iyoroshe. Rero ngaha rero hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora. Ushobora kuba uri umuntu yedita ibitabo, ukavuga uti ndashobora kuza kwedita ibitabo. Ushobora kuba uri umuntu akora graphic design. Ngaha hari abantu ba designing ama logo bakabihemberwa, logo design bakabihemberwa. Hari abantu bakora ama website design. Hari abantu bakora book design. Hari abantu bakora presentation design, ajya ma PPT, PowerPoint. Ngaha anyu urashobora kuza ugakorera PowerPoint umuntu bakabiguhembera. Urashobora kuza ugakorera umuntu ifoto akabiguhembera. Urashobora kuza ugakorera umuntu logo akabiguhembera. Urashobora kuza umuntu ukamukorera video ukayedita akabiguhembera. Hari ibintu byinshi ushobora kuvuga. Gushika ngaha rero twari tukiriko turavuga ku bintu bijanye novuga na design cyangwa, ariko hari ibintu byinshi ngaho umuntu ashobora gukorera ko. Ibindi umuntu ashobora gukorera ko n'ibintu bijanye n'ama service yo mu biro. Urashobora kuvuga uti jewe ndashobora gutraduiza igifaransa mu Congereza. Ngaho uje gutraduiza igifaransa ukagishira mu Congereza, hari umuntu ashobora kubiguhembera. Urashobora kuvuga uti ndashobora gutraduiza ikirundi mu gifaransa, uje ngaha anye urashobora kubikorera umuntu akabiguhembera. No kuvuga ajya ama service yose tuntu abantu nyine benshi basanzwe bakora. Urashobora kuza ngaha kuri ino platform ukabikora
bakabiguhembera. Bon, niko ndugurura parti imwe ariko bisa nkaho ikibazo ca connection. Reka duse nk'abasubira inyuma gatonya ariko ndabereke ibindi bintu byinshi bitandukanye ushobora gukorerako. Urabona tout d'abord uje ngaha kuri page ugishika ngo kuri page d'accueil barakwereka ama différentes sections. Hariho section ya graphic design, ya programming, ya digital marketing, ya video and animation, writing and translation, music and audio, business, finance, AI, n'ama section menshi cyangwa ama category yama service ushobora kudandaza. Urana ngaha muri programming and tech urashobora kuza kuvuga uti jewe nshoboye gukora ama website, nshobora gukora e-commerce development, nshobora gukora ama landing pages, nshobora gukora website nkoresheje WordPress, nshobora gukora ama AI website n'ama softwares, nshobora gukora ama AI mobile apps, nshobora gukora ama AI chatbot, ushobora gukora ama Roblox. Ibi ni ibintu biri muri kote ya programmation informatique. Iyo vyose ufise ku bumenyi urashobora kuza ngaha kuri no platform ugatangura kudandaza iyo service bakabiguhembera guys. Ushobora kuza rero utindagiye muri kategori ya digital marketing. Urashobora kuza ukaba urivuga ati ndashoboye kukugira SEO. SEO ni kimwe bita search engine optimization. Ama website menshi bakeneye SEO. Rero urashobora kuza ngaha ukavuga uti ndashobora kugukorera SEO, ni muze abakiriya ni muze hama mu bimpembere. Urashobora gukora generative engine optimization GEO iracari nshasha. Urashobora gukora TikTok shop, urashobora gukora ama Facebook ads and campaign, urashobora gukora ama video marketing, urashobora gukora ama email marketing, email automations. Ivyo bintu byose nimba ufise ku bumenyi urashobora kuza ngaha kuri runo rubuga ukabikora, abakiriya bakaza bakurondera ukabihemberwa. Ushobora kuvuga uti reka tuje mu yindi kategori video and animation. Urabona ngaha barakubwira ati video editing, ushobora kuba umuntu azi ko edita ama video, ushobora kuza kuri no platform bakabiguhembera. Ushobora kuba umuntu azi gushira ama visual effects, ushobora kuba umuntu azi gukora ama intro and outro videos, ushobora kuba umuntu azi gukora ama UGC videos, ama TikTok UGC videos, ushobora kuba umuntu videographer cyangwa umuntu drone videographer ukaza ngaha kuri no platform guys bakabiguhembera. Nama opportunity menshi atandukanye. Tugenda mu yindi kategori ngaho urabona hariho nkitwa writing and translation. Basically ushobora kuba umuntu azi kwandika ama blog, ama post, ibintu ama website content, ibintu byinshi, translation, transcription. Ushobora kuza ngaha rero ukabikora bakabiguhembera. Ushobora kuba umuntu azi gukora imiziki y'ama instrumental, ushobora no kuzana imiziki yawe ukaza ngaho ukabwira ukishira ngaho ukibranding ugakrea profile yawe ku buryo abakiriya baza barondera ati ndakeneye umuntu ankorera umuziki, yaza ngaha anye akakubona hama akakurondera mugakorana. Voilà, ibintu bigaca bimera neza ugaca wumva ingene Yesu agira neza. Voilà, no kuvuga rero yuko aha twari tukiriko turaraba rero tuti mbe nibiki nayahe ma service umuntu ashobora kudandaza ngaha. Ushobora kuja muri business, ushobora kuja mu bintu biri legal, ama business registration, ushobora kurondera abantu bafise ubumenyi muri finance, mu ma tax and regulations. Ushobora kurondera abantu bafise ubumenyi muri AI, ibintu byinshi gose bose ukaza ubasanga ngaha. Kini kibazo rero abantu bakunze kubaza ni ati mbega none ushobora kudandaza ama service angahe? Ushobora kudandaza ama service yose ushaka, umengo gusa ukimushashe nture kure kudandaza ama service cyangwa kugira ama gig, icyo bita ama gig arenga ndwi. Ni kuvuga uri mushasha nturenza ama gig set. Voilà, no kuvuga rero ushaka kugira as much as you can, gitigiri cyose ushaka, hama bakaza ngaha bakagira ante ugakora guys, ugakora ukaronka abantu babiguhembera. Ndabizi rero mu Burundi abantu benshi baribaza bati mbe bimeze bite, ama paiement bigenda gute? Jewe ku muntu yanijije ino platform yiwe yambwiye ati uze kugenda kuko urumva n'umuntu yanije profile yiwe, arambwira ati koko uze kubanyerekera yuko bishoka. Rero niko kuza kubereka ino presentation
uyu muntu yambwiye ati banyerekere ukuntu bimeze. Uyu muntu rero wewe yambwiye yuko yatangiye gukoresha ino platform muri 2021, niko yambwiye. Yatangiye kuyikoresha muri kuva 2021, arambwiye ati koko nibo abakunzi ba We Talk Business n'abantu bakunze kuba bakunze kurondera ubumenyi kandi bakagomba kumenya yuko ibintu bigenda. Rero yambwiye ati uze kubanyerekera umusaruro amaze kubikuramwo kuva muri 2021. No kuvuga iki rero, tuje ngaha kuri mwitegure guys, mwitegure tuje ngaha kuri no partie overview. Voilà, kuva muri 2021 ngaha baca bakwereka ati amafaranga amaze kwinjiza akuye ngaha. Uyu muntu niko yambwiye, yantije konte yiwe ndi connecta kugira nshobore kwereka abakunzi ba We Talk Business. Voilà, no kuvuga rero kuva 2021 no mafaranga maze kwinjiza. Urabona n'ayamaze kuja mu madepense atandukanye, aya n'ayakiriko ara runninga canke ayariko arinjira. Voilà, ivyo nitwiteba ko guys, kwari kugira tubereke yuko koko birashoboka. Ni ibintu bikunda gusa abarundi benshi nta bumenyi babifiseko. Tubandanije rero, hari ikindi kintu naco guys nshaka kubereka. Ico naco ni giki? Reka ndabereke nti mbe gigs yoyo woyikora gute. Gigs woyikora gute? Gigs urumva ku badatahura gig ico gisigura, ni kwa kuntu ushobora gucreate iyo service ugomba kofra. Ni nko kwibrandinga, urakreate iyo service hama ukayipublia. Nka kujya upublia poste kuri Facebook, upublia poste kuri Instagram, niko na hano ngaha bigenda. Uraza ukabwira abantu ati jewe nshoboye gukora ibi nibi. Voilà, no kuvuga rero umaze kugira ante kubigira kuyikora ugaca wipublia hama ukarindira yuko aba client baza. Guys, connection isa nk'iriko iritonda ukuntu. Nagira ndabereka ingene bakrea gig, ariko navyo nyene ntibigoye cyane. Fise reka turindira imisegonda ishika nk'itanu, tubonye bidakunze tuzotegura ikindi video. Guys, muze kutubwira ukuntu video mwayibonye, muze nyimba mufise ibibazo muvuge ati video imeze gutya, hatari ikintu utashitseko. Ibyo byose tuzobigarukako mu yindi video, canke mufise ikindi kibazo murashobora kutwegera. Hariho lien ya group WhatsApp iwacu, ufise ikibazo urashobora kutubaza, abari hafi bakakwishura. Ariko ibi ni ibintu aya n'ama opportunity asanzwe hari online, ariko abantu benshi batazi. So guys, turabashimira rwose. Yari kuri We Talk Business, mwari kumwe na John. Nk'ibisanzwe tuzosubira mu yindi video. Turabakunda cyane, bye bye.